mu bijanye n'imigenderanire n'igihugu cy'u Rwanda nkuko nabivuze Burundi bufise politike y'imigenderanire ihagaze cyane kubana neza n'ibihugu bibanyi su Rwanda rwonyene n'ibindi bihugu bibanyi twe tubanye neza mugabo rero nkuko mwagiye murabikurikirana twarigeze kugira ingorane n'ico gihugu kuva umwaka wa 2015 aho habonetse abarundi bashatse guhika ubutegetsi bwitorowe n'abene gihugu hama bamwe murazi ko bafashwe barafungwa bararengutswa imbere y'intahe mugabo murazi yuko hariho n'abandi bashoboye guhungira mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda abo rero nibo dusaba ico gihugu cuko cyo badusubiza kubera tukibaza yuko igihugu kibanyi kidashobora kuguza imigenderanire myiza n'ikindi gihugu kubera abantu 15-20 si vyiza cyane nabo nyene barafisemo inyungu yuko baduha tukibaza yuko rero bazobaduha turiko turavugana ku nzego zinyuranye ntabwo badufise yuko bazobatwima mugihe batwima naho urumva twibaza yuko igikorwa twe turakora cyo kunagura imigendanire yacu n'ico gihugu bizorangira neza na neza abo bantu bashoboye gutaha bagaheza bakarengutswa imbere y'intahe mwavuze muti musanga muri ko muri ikekana kumbe abo bantu batari mu Rwanda turafise inzego zijejwe iperereza hari iperereza ryo mu gihugu hagati n'iperereza ryo hanze turafise inzego zikurikirana ibintu nk'ivyo turazi neza yuko hari habariyo kandi nabo ntibabihakana bashobora kuba kumbure bararondeye ibihugu bojamwe mugabo vyaragoranye ko ibihugu bojamwe urumva ko ico kigira ingorane igihugu cy'u Burundi si benshi bashaka kwemera kwakira abantu nk'abo nico gituma inzira nziza n'inzira yo kugaruka mu Burundi bakarengutsa imbere y'intahe bakaja mu gasho hanyuma igihano cyabo giheze bagaheza bakaja mu miryango hamwe no mu ntari wabo kugira babandanye ubuzima bwabo bwa misi yose mugabo iciza nuko botaha